umunyeshure wa mbere yitwaye neza mwa kino gice ni Vanilla Vine. Rero nawe Abel Ndiwayo tubanje kumushimira. Namubonye mu filime niwe. Ndikumana nawe twaramuvuze bimuvuyeko. Kubera hari yavuze ngo yisha abantu muri ETS. Natwe twabyumvise. Uratwe wishe mushikanje. Ni wishe yorayora. Bisigura yuko na Abel ari wamwisha. Rere kuza ngaha mukiriyo kumva ingorane zashitse muri rurugo. Nkasanga wewe Marezo kwabaye kubaha umuntu yabuze. Nibibazo ndiko ndacamwe n'umunsi byaturutse kuri wewe. Uravyumva neza. Kabiri rero akaba ari Chris Ndikumana. Chris Ndikumana numukozi w'Imana nawe numwe mu bantu Mama arapfuye. None bagira abantu bari na musazanje narisigaranye. Ego kanyana rure ku ncuro ya gatandatu. Turagushimiye. Waje nari nibereye kuri Facebook. Nza mbona nyamugabo yitwa Abel. Akavuga ngo supupasi w'amabati meza. Ya. Kijana mdogo fika alituweza na paji? Ya. Kijana mdogo fika ametupiga fiko. Ile sinema zake zinapiga wigo. Anachana napiga na mavigo. Wadada wa mjini wanamkimbilia shiko. Utanyizera naguma namukorera umuti bita Express do malaria maradu. Umukobwa yitwa Keira akaba twaberekanye nka sheri wa Marezo akaba afise amanota 85 kwijana kuko ntiyatinye kwemanga yuko ari umusheri wa Marezo imbere y'abantu ehicanasha ikitona kwica gifita amata yesha ntukibone cyicaye kudadadaki ujya n'umusheri wa Marezo mwabonye niwashaka kanimero fani Ravine iyo mbonye comment yawe ndanezerwa warakoze Abeli agashara kawe ni keza karadushika tukanyugwa aragakonya mnyegako undi twovuga. Okay, reka tuvuge watawukanye kibanza cyanyuma. Kibazo cy'uyu muhungu reka tubanze tukiraze. Tubanze twiteho uyu muntu yitavye Imana. Amashiki cyane menshi kwa Gisien.